Of course, my name is Jefferson Bandiga aka the host cyangwa ukanyitaga gusa bikwiye. Usibye ngaha kuri Facebook page uradusanga kuri YouTube, kuri Twitter, kuri Instagram ndetse no kuri WhatsApp. Reka saho gusa no kuri www.akiwacu.info hose uradusanga. Niteka rero dasanzwe umunezero ugeze kundi gusubira kubana namwe muri kino kiganiro Akiwacu Music. Mu nkunde ndabaye ikaze umwe wese aherereye mu cyubahiro ciwe ndakubwira nti ikaze na karibu ndakubwira nashoboye gutegurira kuri uyu munsi kwigenekezo rya 15 ukwezi kwa kane umwaka turimwo 2023 turabira hamwe byinshi babiko biravugwa hirya no hino mu muziki wacu ndetse no kubaririmbyi basanzwe batandukanye bagize iyi industry ya +257 behind the camera mbandi kumwe na NGM dukore ndaguhaye ikaze. Atakurandira rero ataguteba tugira ko ndahera neza na neza ku makuru karavugwa ku muririmbyi Mugani Desire azwi nka Big Fizzo ndugwe gikundiro ndetse n'andi mazina menshi muzi yagiye amenyekana. Ni intureka ziriko ziravugwa rero hagati yiwe na n'umu DJ yasanze arongoye ku Star Event nawe suwundi ni DJ Paulin Bizimana Paulin azwi nka DJ Paulin. Hari vurugu ni zurugu hagati yawe nawe bivanye n'amajambo yavuze nyuma y'aho Big Fizzo yagaragaye mu giteramo cyabereye kuri Gera Plaza. Ku majambo yavuze bamwe bavuze bati amajambo wakoshije cyane gose aho ubona ko yashoboye kuvuga amajambo avuga ati hariho umudimu canke n'ibindi byinshi ariko ashaka guteranya abaririmbyi abarundi hirya no hino ashaka kubankanisha ati mwirinde cyane. Ni DJ Paulin nawe yabibonye aravuga ati ibi bintu kabisa arantutse ni ivanguro rifatiye ku rukoba ntegerezwa uko mwitwarira canke ategeza kunsaba ikigongwe ndetse abafana abana bariya bagiye bavuga bati Big Fizzo nasaba ikigongwe aho bona neza yuko no muri rinzi nka Masterland ngenda kumana Ahmed Shabel nawe nyene yashoboye kuba avuga ati Big Fizzo ndakubaha ariko amajambo wavuze muri Gera Plaza ntabwo ari meza ukwiye gusaba imbabazi. So gusa ndetse na Big Face on the floor nawe nyene aravuze ati Mugani Desire turakwemera uri mukuru wacu muri game yamara wakoshije cyane gusa imbabazi n'ibintu bisanzwe saba imbabazi hama bihe. Naho rero neza na neza ku munsi wejo ari ku munsi wa gatanu kwigenekezo rya 14 ukwezi kwa kane mwaka turimo 2023 Big Fizzo nta byinshi yavuze. Big Fizzo yafashe indegerutse mu kirere yerekeza ku mugabane wa Buraya yo yarasanzwe yibereye ntaco yabivuze ko mbega azogira ico bivuze ko azosaba ikigongo canke bizogenda gute. Big Fizzo yagaragaye mu ndege ari kumwe n'umwana wiwe agenda maze mu kavideo yashoboye gukora avuga ati ngiye kurondera parfum nzogaruke mota. Aho mwibuka neza yuko DJ Paulin abantu benshi bagiye amwidogera nawe ko yashoboye kuba tukabaririmbye abarundi aho yagiye avuga ati ngo ntibamota neza hari batamota neza bamukorana ugasanga ngo bahumura nabi. Aho ubona neza ko yashimiye yashoboye kuba ya appreciatinga umuririmbyi ariko arafasha cyane gose nawe sundi ni irankunda hell dramatic. Aho ubona ko yavuze ati nagapeti gafise swag nagapeti ka mota neza cyane gose. Aho ubona benshi rero ko bagiye babikritika bavuga bati DJ Paulin yatutse abaririmbyi abarundi. Aho ubona ko uno munsi gushika kuri no munota ku rubuga rwa Facebook nta bindi biriko biracana ko ni DJ Paulin na Mugani Desire Big Fizzo. Aho ubona ko bana bariya bagiye bashobora kubigira ico babivuzeko. Reka turindire turabe iyo bizoherera. Reka neza na neza nkurikize ku nkuru yo muri Jadix asanzwe muri Jadix the Black asanzwe ari muri label ya Master Music irongowe na Masterland ngenda kumana Ahmed Shabel. Ni Jadix rero yakoze indirimbo ayita Kirungo. Ni nyuma yaho hari hasanzwe hariko aravuga amajambo menshi tandukanye ku mwigeme azi nka Kirungo ndetse n'ibintu mwagiye mwumva. Ni Jadix rero yakoze indirimbo neza na neza yita Kirungo maze ayikubita ku rubuga rwa YouTube nihiri ushobora kwiraba. Ni rero Jadix yayikoze ku munsi wa Mungu w'indwi heze turangije turiko turasozera. Ubona neza ko yagiye kwisohora turi hariho iyindi ndirimbo yari yitezwe izwi ku izina rya Kirungo nyene y'umuririmbyi Double J once again. Aho rero bavuga bati ubona neza ko hariho agahaze hariho kutumvikana hagati ya Jadix na Double J. Ubona neza ko avuga ati Double J na Kiriku umwantwaye brand yanje nawe sindi ni Billyman Boy. Jadix avuga ati Billyman Boy ni brand yiwanje natanguje kuva kera ariko yamara Double J na Kiriku nabo bakavuga bati iyi brand ni yiwacu. Ubona neza ko na Jadix yigeze kuvuga ati ndarivya cyane ndumvira ikigongo cyane Double J hamwe na Kiriku kuko bariko barakora kuko ejo canke hirya yeje bashaka kwitakaza kubera yuko
bariko bakoresha brand itari iwabo ndavuga nayo si yindi ni Billman Boy na nuko rero ku munsi w'uwo munsi nyine wa Mungu Double J once again yarakoze indirimbo nawe nyine ayita Kirungo yakoze yayikoze ayita Kirungo ayikubita ku rwego rwa YouTube ubona ko atagiye kinini yacahaciye acara yifuta nta uramenya mbega yifutiye iki byagenze gute habaye kugira ngo ashobore kuca yikura ku rwego rwa YouTube Double J once again ubona neza na neza ko umuririmbyi Kiriku yagaragaye ku masanamu postinga Double J avuga ati imugisha Imana irakubona ati humura nawe uzicari cyabaye mbese Double J yobagwaye Double J yafashwe n'ibiki Kiriku yagaragaye ari mu isanamu ariko asa nk'ari karamusengera avuga ati ihangane bigiye kugenda neza nta uramenya ati bega Double J yari yafashwe n'iki yari yagwaye cyangwa byagenze gute nta urabimenya reka ntandukira amakuru karavuga kuri Bizimana Abubakar Karungu benshi bazi nka Sabine CDB kazi ubwenge ndetse n'andi mazina menshi cyane gose ni Sabi rero ubona ko inyuma yaho hariko haravuga intureka za Big Fizzo na DJ Paulin Sabi wewe yari mu bubabaro yari mu gahinda ko guhebwa n'umukenyezi wiwe ubona usundi ni Bell Nice abona ko bose bavuga bati kugeza kuri no munota kugeza kuri no saha ino segonda turi single Bell Nice yagiye posting amafoto menshi atandukanye akora amapost menshi atandukanye ku rwego rwa Facebook avuga ati kugeza kuri no munota jewe ntabwo nkiri kumwe na Sabi ndi single man na Sabi nawe nyine aravuga ati kugeza ubu icyo twapfuye byatumye mba single kandi nari nsanzwe mfise umukenyezi wanje Bell Nice ni Bell Nice nyine ubona ko yafashe aranandika aravuga ati umwana wabo benshi bari bazi yuko babyaranye na Sabi umwana nawe wundi ni Liam Salim Givenchy umwana wabo wa Sabi na Bell Nice yavuze ati uyu mwana ntabwo ari uwa Sabi guys yavuze neza ko atari uwa Sabi yavuze ati je regrette beaucoup aho yaramaze kuvuga yuko Liam Salim Givenchy atari uwa Sabi mbega nivyo koko Salim Givenchy ntabwo ari umwana wa Sabi kabaza reka ntandukire neza ku makuru ariko aravuga kuri Alvin Smith la vache originale l'homme qui traverse la mer sans bateau ni Alvin Smith rero tubona aherutse gukora EP yari EP for you EP ubona ko yari indirimbo zimeze neza ubona neza ko amaze gukora video imwe iyo nayo si indi ndirimbo yise for you ariyo nayo titre ya EP ni for you rero ubona ko imaze kugira amasanamu ubona ko ari nyene Alvin Smith yavuze ati ngiye gukora amasanamu y'indirimbo ndakadame isanzwe iri mu rugo rukurikirana nyene yakoze kugeza kuri no munota iyo ndirimbo ikaba yitezwe amasanamu yayo ni Alvin Smith nyene aherutse gukora ubu tubona atari muri music gusa yamara ari no muri film canke muri comedy kono bivuga aherutse no gusohora aherutse gushira ku mugaragaro série ya cinema yise umwana wo mu muji ni umwana wo mu muji rero ubona ko irimo abakinyi batandukanye igeze kuri episode novuga episode igira 5 umushobora nawe nyine kuyikurikirana muciye ku rubuga rwa YouTube rwiwe ubona neza na neza ko iriko irarabwa n'abatari bake Natasha Ngendabanka Natasha la boss yahimbarije hamwe n'abafana biwe VIP ndetse n'umuryango we muri rusangi umunsi mukuru wa Pasika abona neza ko wari umunezero udasanzwe bariko rahimbaza biginana n'abafana biwe Natasha Lanampa rero aherutse nabo nyine gufata indege rutini kirere yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyano mu karuhuko guys reka ntandukire ku makuru ariko aravugwa kuri Jean Pierre Nimbona Kudum Kibido benshi bazi nka Babala batazira Babala Jean Pierre Kudum Kibido rero ubona ko afise igiteramo kidasanzwe ku mugabane wa Burayi aho ndavuga nko mu Bubiligi ndetse no mu Faransa i Paris azobagaragara mu giteramo kwigenekezo rya 15 azoba ari kwigenekezo rya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka turimo 2023 azoba ari neza i Paris ubona ko ari Kudum Kibido azoba bifashijwemo n'uwundi nka Kiyoyo Juma benshi Kiyoyo Juma bashobora kubata munsi abashobora bakurikirana indirimbo za Dr Cloud bashobora kuba bagiye bamwumva cyane gose Dr Cloud yaramuririmba cyane gose ni umwe mu Rundi basanzwe baba hanze y'igihugu basanzwe basupporting muziki w'Uburundi cyane gose bigaragara guys Kudum rero Kibido akubwira ati get ready vuba cyane gose i Burayi murambona reka ntandukire ku makuru ariko aravugwa ko muririmbyi DJ Love Mukali wa live ubona neza ko aherutse kugaragara ari kumwe mu mafoto n'umuririmbyi asize komoka mu gihugu cy'u Rwanda na Sondi ni Platinum P bagaragara bari kumwe mu isanamu aho benshi bagiye bavuga bati eske cyo bari gukoreka cyane
tuvyitege turindire ivyo n'ibindi nivyo tuzogenda tubarabira tubatohoreza tuzogenda tubabwira byinshi kuri byo neza na neza reka ntandukire ku makuru karavuga kuri Victoria's Team baherutse kuja mu gihugu cy'u Rwanda bana happy say collab bagiye mu gihugu cy'u Rwanda mu ibanga rikomeye cyane nta benshi babimenye nta benshi bashoboye kubitangarizwa nyamara bari mu gihugu cy'u Rwanda aho neza na neza ko ari Victoria's Team basanzwe bafite igikorwa no muririmbyi umwe mu gihugu cy'u Rwanda atarashobora no kumenyekana kugeza kuri no munota aho dukomeza kurindira tukazogenda tubatoreza byinshi kuri Victoria's Team. Ni Victoria's Team nyene isanzwe irongowe na David, isanzwe igizwe n'abaririmbyi babikora neza cyane, aho ndavuga nka Bonne na Chelsea n'abandi benshi bagiye gusohora indirimbo yabo, indirimbo izo bayitwa Baraka. Novuga ni indirimbo imaze no gusohoka ko baramaze no kugaragara bari hamwe mu video bariko barakora challenge yamara ntibari bwashire ku rubuga rwabo rwa YouTube. So get ready, Victoria's Team baraje avec indirimbo yabo nshya bayitwa Baraka. Inyuma yaho baca baguha n'ikindi gikorwa bari kumwe n'umunyarwanda asanzwe utavyoroshe. Ndatandukira neza na neza ku makuru akavuga ku muririmbyi benshi bamenye kuva kera, ubona ko ni Bauden Sinade, ubona neza na neza ko yaramaze iminsi mu bisanga, ubona ko yarafashwe barafunga, ubona ko yashoboye kuhatorwa n'umuririmbyi mugenzi we, novuga nti ariko arabikora neza muri ino minsi. Ubona ko Sundimye Irankunda Hell Dramati yashoboye kumurihira amafaranga agera ku madolari 100 ibihumbi amajana ane mu mafaranga y'amarundi. Ubona neza na neza ko yaramaze kumuta muri yombi, abona ko ari Bauden Sinade akubwira ati yaragiye aranywa araboregwa asoma twinshi maze atakaza control mu mutwe, aze ashobora gushamirana naho yagiye gusaba inzoga, yagiye kunywa mu kabare maze arashamirana bituma Bauden Sinade amena baraburiza imodoka y'abandi, nuko Bauden bimuye ngombwa yuko bamurihisha iyo paraburize maze kubwuko atarafise amafaranga kucaye ayiri ubwo nyene Bauden yafatwa arafungwa. Benshi bamaze kubyumva rero baravuga baramutabariza, aho ndavuga nka Simbizi wasema Vumbo Munyoni aramutabariza ati bene wacu nyamara uyu Bauden tumufashe ave mu buroko kuko yaragiye kuba yerekezwa mu nibo. Nuko rero Dramati Irankunda Hera aravuga ati ayo mafaranga nzo yariha, nuko Dramati arayariha maze Bauden arashobora kurekugwa, ibintu bigenda neza, aho bagaragaye bariko bararyoherwa maze bigina okurekugwa kwa Bauden. Reka ntarukire ku makuru karavugwa ku muririmbyi Elpro. Ni Elpro rero na Wiz Designer, ubona neza ko bazaba bamaze kwigirira mu ntara ya Muyinga. By the way, abanyamuyinga mwese ndabaramukije ndababwira nti bless up, shout out to you, ndabakunda sana. Ni Elpro na Wiz Designer bazaba bigereye neza na neza mu ntara ya Muyinga, bazaba bagiye mu giteramo ca live concert ku munsi w'Eid, ku munsi w'intama ku Islam, kwa muzima bose. Neza na neza rero ko hazoba ari ahazwi nko kuri La Casa Resort Hotel. Ubona neza na neza ko kizoba ari igiteramo kizotangura kuva igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Neza na neza kwinjira akazoba amafaranga 5,000 asanzwe, 10,000 muri VIP, ndetse ni bihumbi au amajana 5 kuri table y'abantu bagera kuri 4. So get ready abanyamuyinga Elpro ndetse na Wiz Design baraje bakubwira bati get ready. Ni mu ntara ya Muyinga nyene, aho ahazi nko kuri Happiness Hotel hazi bari ko arabera igiteramo ku live, ku munsi wa live nyene, aho umuririmbyi azi ku izina rya OMG Olegwego ari kumwe na Kiriko Akiri bazaba bahibereye mu gutanga vibes, babahereza umunezero uzubugeretse ku wundi. Nabonye barakubwira bati get ready and take position, naho nyene ibintu bizomeze neza. Ubona neza na neza ko ukwinjira zama n'amafaranga 5,000 ahasanzwe n'amafaranga 10,000 muri VIP. Abanyamuyinga mu rwego muzogehirwa ku munsi live concert, urumva ko bizoba ari bitaramo bitandukanye n'ahantu habiri hatandukanye. Uzokideragoza uzoja aho ushaka. No muririmbyi Fabilo the Kitchen Boy aherutse gusohora indirimbo yise Shosha, yari yayikoreye amajwi gusa, ari audio gusa. Ubu akaba aherutse gusohora amasanamu yayo, ubona ko amasanamu ameze neza, amasanamu asa neza. Ni rero audio ni video yasohotse ku munsi wa 4 igenekezo rya 13 kwezi kwa 4 mwaka turimo wa 2023. Ni Fabilo Brera kubwira ati genda kuri YouTube maze uwandike indirimbo
wandike shosha by Fabilo maze ushobore kwiraba usupporting usangiza abandi liking uyikomante ko ugira icivuze ko maze ibintu bikomeze kugenda neza mu basohoye indirimbo so gusa hari n'undi muririmbyi asanzwe avuka neza neza hariya mu ntara ya Karusi azwi ku izina rya Busy's Best Rapper. Busy's Best Rapper nababwiye uherutse aherutse gukora ubukwe aherutse kurushinga ubu ku munsi wejo hari neza na neza ku munsi wa gatanu kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa 4 mwaka turimo bona neza ko yasohoye indirimbo asa nkaho avuga ati nayituye umukenyezi wanje nayituye itambukanyi wanje nayo sinda yise Jospina iri kuvuga byo rwa YouTube aho ushobora kugenda ukandika Jospina by Busy's Best Rapper maze ukayiraba ukayiryoherererwa guys. Umunkundire nse ni usozera ndangirize kuri kino giteramo kuri Amakuru karavuga ku giteramo cha We Love Music rero bafise igiteramo kuri bar isanzwe itavyorosha aho naho ni sahandi ku mutwenzi bar azwari neza na neza kwigenegeza rya 6 z'ukwezi kwa 5 mwaka turimo wa 2023 babona neza na neza ko We Love Music umusore DJ Fernando na Augusto Melanin bazwa bahigereye mu gutanga vibes zitandukanye kwinjira azora amafaranga 10,000 2020 muri VIP ndetse n'ibihumbi 30 muri VIP guys. Ndabashimire mwese mwashoboye kubona nanje muri kino kiganiro Akiwacu Music ndabatumira gukurikirana ibindi biganiro bicanga kuri Akiwacu Magazine nababwiye saha gusa kuri YouTube kuri Instagram Twitter WhatsApp ndetse no kuri www.akiwacu.info tuba duhari kugira ngo tubahe amakuru atandukanye gose behind the camera mbari kumwe na NGM dukore jinda gukiriza iganiro buri gihe banyita Jefferson Badga aka the host cyangwa kanyita gagusa bikwi ndabakunda sana bless up.